sinzi rero abantu bababwiye yuko agaciro k'umukobwa n'ak'umugore ari uko kubisugi no ashobora kuba utari isugi mugabo n'umukobwa wiyubashe yes n'umukobwa wiyubashe rero ivyo bintu byo kuza murabesha abahungu ngo urumva ngo uje ngo ndaca isugi ngo ntavyo ndakora kugira ngo yumve ko kiri umwana mwiza gushire mu rugo ivyo sivyo kweke twama tudushaba umutwe yuko abahungu aribo batwonona mbe baza ko twabakobwa tutonona abahungu ahubwo nama infection kandi kenshi agwara abakobwa nimwe mugenda murayagemurira abahungu mubasanga mu mageto yawo muyabagemurira abakobwa yoho impamiko rero mfate jewe ndababwire neza ibintu mutazi aho nye mukobwa wasageze mu bigero ndaza aho yirarana aragaragurika kubera iki ntawe afise amugaragura jewe nama mvuga yuko misi yose bijya bintu birakenewe kandi birubaka urugo neza vraiment mu gihe mubikora neza sex nitangura sex mubikora neza nico kintu ca mbere gitanga amahoro mu rugo. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi kuba ari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario hamwe na Mignone na Gina ni deba iryoshe cyane tugomba dukore ni deba ivuga gute mbega sex avant mariage irakenewe hari inyungu zayo ko mutanguye gutwenga canke ntikenewe tuvuga ati kuyikora avant mariage bifise inyungu izi kuyikora après mariage navyo nyene bifise inyungu izi kuko nta kintu kibura avantage nta kintu kibura inconvénient. Reka ndabaramutse rero ndabaye n'ikaze kuri ya Gatech TV karibu mwese kowe guhera kuri jewe ni urumeshitse okay nitwa Gina Ginella iteriteka ndagiye kandi gusubira kwisanga imbere ya TV za ya Gatech TV ego thank you igusiyo sujet ewa mugume ngaha mugumaha nimugende mugumaha isije goma vraiment hagomba hashe mugomba mwumva ibiri mu mitwe yacu jewe na Mignone mwongere muravugire bamwe usanga bataronka platform yo kuvuga sivyo nukuri sex avant mariage yeah reka duhera aho nyene kanihorere Mignone afise ibintu byinshi yo bivuga jewe ntarabizi ko ndanatekereza ico n'icambira kunzi bayagateke oya agwaje bisigura ko utazi ibintu oya agwaje ndakubaza sex kwanzira kenewe ko twavuze ngo avant mariage usivye na avant mariage usivye mariage itaba cangi iguma ikenewe hose eka ndabivuge ndaba inyuma akame sex irakenewe guys duhera aho nyine ahubwo kubera iki sex ivuga ko ikenewe kubera kuvuga ko sex ikenewe kubera ko nyene mbega murabizi yuko iyo umaze igihe kinini utakora sex ugwara ugwara ayo makuru murayazi canke ubikora ntubikore neza urazi yuko ugwara umugongo ntimubizi no Mignone ntubizi okay ugwara umugongo cyane bimenya gute atani ivyo ndakora ahubwo wewe komeza tubwire oya Jesse ndabikora n'ugurugura ako k'umugongo twakumvise twakaronse nk'ubumenyi icya kabiri naco natubwire bon tureka gutwenga rero dufatuse sivyo nukuri jewe sindiko mpanurira abantu ngo bagende mu busambanyi uyaha ariko nyene sex iranavura stress Minyo ndagukubita uve ngaho wiruka urumva ivura umugongo ivura stress gatatu vuga she nibyo byose biba bikuvura iraruhura wow thank you okay mu bantu ukuntu muce muvuga wow donc namwe murafise ukuntu mubizi na cameraman asa nk'umuntu uyo mutipe wana ko ufise akantu k'akaruhuko ukuntu acaruhuka man je numva ndushe kwimaza igihe ndushe nkayiga impamvu thank you kumbe naherutse kumbe sindigera menya ikintu kuva mvuka afite nubwo abantu ntibatwumve nabi burya nubwo tuko turatwenga tuko tuvuga ibintu munsi yeah
nisuko turainventa arongo n'abaganga ngo bavyigisha we ivyo bintu Yeah. hari akamaro ka sex nivyo ego ndashaka kumenya kumbe nawe urabizi oya nta kintu Okay. kibura avantage nta kintu kibura inconvenient ivyo bintu ndavyemera tutekse movie iyo utexageye ibintu biba bimeze neza ndashaka rero umva ukubwira abantu babikore buke buke bagerageze rimwe rimwe katuje kuri point yatuzanye okay ku bantu bagomba babane umugabo n'umugore okay umusore n'inkumi bagomba babane ni kuvuga bari muri copinage muri fiançailles okay bari muri fiançailles copinage muragera ku ni fiançailles nta experience voilà bisaba ko minyona tusigurira neza cyane navuga ko mfite 30 okay okay ni kuvuga bari muri fiançailles ico gihe rero birakenewe ko bakora sex mbega bayikoze yo bungura iki banza uvuga cyanza kuvuga ubwanyu jewe nibaza yuko usibye yuko umengo muba mwivye kubera ko bijya bikorwa vyagenewe umugabo n'umugore kandi bahezagiwe n'Imana n'abavyeyi bagize na etat civil kubera ko bijya bikorwa mubikoze nimushiremwe ibiharuro vyinshi navyo nyine biragira ingaruka mbi il vrai muraryoherwa muragira iki mugabo nyancu usanga watwaye inda taragera kwifumba taragera kumva ko ushaka gutwara inda canke uragwaye abakobwa benshi mbe burya nasanze bagwara ama infection wasanze bayagwaye barayagwara cyane kandi turazi infection yifatira turabizi ingene yandukira turabizi mugabo ugaca usanga benshi bama bafise ama infection ufise infection byaje gute byaje mu maraso byaje mu muyaga byaje gute donc ni zangaruka mbi ziba kuba ko infection turazi ingene ifata donc ugwaye infection ni buri umuntu canke uri umukobwa tuba tuzi iyo vyaciye rero hari igihe twijajara ugaca usanga two turabikuramo ingwara izina ziriya ariko ku bantu baba bageze kubakana kuri jewe avant jewe muvyumvikanye ata ufashe ku nguvu wundi numva tacho bitwaye kuri jewe none we ni kuko umengo ndagukoze ko ndi agomba mbaze ibibazo vyinshi ndabibona uko niyikaniriye umviriza ata ufashe ku nguvu wundi kandi mukavyumvikana kuko ni ibintu bikorwa n'abantu babiri bavyiyumvisemwo bose turazi ingo nyinshi bagize mariage twese twitabiriye ubwo bugeni mugabo bagera mu rugo umugore agasanga umugabo si type yiwe ko mwaye mukazi cyangwa umugabo agasanga umugore ndakurya kandi yari yaramubwiye ati je ngumana ngo ni rimwe gusa voilà hariho nabo bahora babesha ngo ndacari isuki urumva sinzi rero abantu bababwiye yuko agaciro k'umukobwa n'ak'umugore ari uko kubisugi no ashobora kuba utari isugi mugabo n'umukobwa wiyubashe yes n'umukobwa wiyubashe rero ivyo bintu byo kuza murabesha abahungu ngo urumva ngo je ngo ndacari isugi ngo ntavyo ndakora kugira ngo yumve ko kiri umwana mwiza gushire mu rugo byo sivyo niho hahandi rero usanga umuhungu avuga ati jewe ewa hari abahungu rero bo babigize umwuga kugira jewe dusohoze invitation nitahonja tu aro nuvuga ati kugira sinzo byo kurogereta mu nyuma no gutwara ahamanga asanga nibigenze nkuko jewe ndavyifuza aro nuvuga ati ahubwo uretse nivyo gusa yuko nosanga utari type yanje avuga ati ubwo manzi ndana making sure yuko ushobora no gutwara inda
Voilà. Ego. Oya sawa naje sindashikirwa Ego. mwebwe banze muvuge je sindashikirwa. Yashika. Anyways, abantu bashobora kumva tuko turavuga bino ngo mwebwe mbe murubatse ivyo murabizi. Bavuga ngo ukuri kuvuga ukuzi ntikuvuga ukuze. Kandi ibi dushobora kuba twarabikuye jewe turaganira n'abantu benshi bubatse sivyo bakambwira ibintu byinshi bimeze gutya ntuzoshuhe ntuzogire gutenguze ngo mu rugo misose vyamavyera ngo vyama biryoshe uzogenda ubizi donc ugasanga ko uganira n'abantu bagusumba barakubwira ukumva ibintu byinshi nubwo utarabigeramwo mugabo ariko dushobora kuba turi no muri fiançailles natwe ko twitegurira kujayo nawe ndashaka minyone utubwire ava yuko ugira mariage n'umuntu wumva yuko yakabaye iyo wamaze kugutera ndakubwire making sure yuko uvyara oya je kintu nemera Sese ndi kontre cyane akano kucibwahunga tuvyara man uruvyaro bugere nawe utene inkuru ufite havyara imana cyo akwane ukankanze ko ntashobora gukundana mbere wanashaka umukobwa akabimenya ko umuhungu atavyara kandi aziko ari abantu benshi batavyara umugabo bagize mariage ivyo ni ibintu biri entre parenthèses ariko sexe avant mariage Dini part ni nziza gute rero ni nziza kuko mugabo iyo mutabigiza akamenyero like ngo vuge ngo nivyo bintu bitumye ndamutwara ibiki ni vyiza kuko uramenya umuntu utwaye uramakinga sure ko bizohuza kwa kundi atavuze ati wa uvuga ati wundi ati ni bana kunumva nta bigenda ni ntozeye like gasanga ntibahuje uko kuntu mu wese ameze bivanye nuko tubizi ngene ivyo bintu ngene bikogwa ikigira kabiri rero sasa aho je ntavyemerera none gashaka ushaka kundana n'umuhungu umwe babiri batatu bane none gajina bako higana twigeze gukora kava ko umaze kundana n'abahungu bashika batandatu ibaze abahungu batandatu bose bazi ubona batakugira torute oya ariko abo bahungu bose mwakundanye sinibaza ko mwari muri fiançailles oya man ufise ari imyaka ushikamwo wowe wavuze sexe avant mariage ego yatuko umuntu murinze mutegura projet akagupropoza mukavugana haba hari ikintu cyuko muzo gushira mu rugo bifuma kuko mudahuje kuri comportement Nindakubesha minyo hari abahungu baza kutubwira ko badukunda kugira tuze turacilingana dusohokane mugabo ni dushira mu mutwe wowe bashira mu mutwe ko umutipe ariko tuzoso nubwo wareka kubesha kwa kundi wadushingeye ntaho katubwira ko umuhungu wasanze akundana n'undi mukobwa nivyo mugabo ndi sûr yuko ovyirinda rimwe kandi abantu muri commentaire ari abantu bashaka kwigira beranda kandi tuzi yuko bahora babikora je ndabizi navuze ati kuri kotimwe ni vyiza kubera ko ndazi benshi barabikora aho rero sinobakira navuze ko nuko muga d'autre part ku mukobwa nene baza kumuga hani ntaco bitwaye muga ku mukobwa bere bitwaye kandi kinini cyane aho nuvyemera wewe mbega hoho uwo ntushobora kubishaka bien sûr ok supposons yuko atabishatse nyene indi muntu wese bikenera ninde ok dufata ni muragira mariage kandi uri kuririnda abahungu bose muzohura nzohava usanga bariko barakwagura bakwagura minyo urazi ivyo mvuze ndabizi autorite autorite voilà ok wombego ntiwo bishaka je ndabi kweki twama tudushira mu mutwe yuko abahungu aribo batwonona mbego baze ko twabakobwa tutonona abahungu ahubwo nama infection kandi kenshi agwara abakobwa nimwe mugenda murayagemurira abahungu mubasanga mu mageto yabo muyabagemurira abakobwa kuko termo kwa Bosco ukamusigira iyo mitezi ukagenda kwa Fideli yivire ku kazarushe ngugiye kumukubita ngo tumassage ukamusigira utugwara okay bice biboneka ko amaze kuzigwa hari abantu bamaze kuzita mumaze nabari mitezi ndagimvise bya kabiri umugore afite imitezi bayigwara gute imeze ayonzi yo infection ayonzi nta muganga ari hano mbo ikibazo canje kindi umuhungu n'umukobwa barakundanye barahujije comportement barazihuje ni bien uko umuntu yaramwifuza apparence ni fresh mentalite ni fresh hama bageze mu gitanda mu buswisi asanga size
ni fake Yala. ico kintu kirakwiye kuba intandaro yuko yoheba uwo muntu. yoho impa mikro rero mfate jewe ndababwire neza ibintu mutazi. Mbega murazi yuko relation yose y'umuhungu n'umukobwa ishingiye kuri biki? Niyo mpamvu duhora tubona abantu bahukana kubera iki umugabo wiwe ntiyamukwirije. Kubera iki umugabo aragenda agacinya umugore wiwe kubera ko umugore wiwe ni fo. Okay, wocu uvuga ko ugo rugo rwari ruhagaze kuki? Okay, abo nabubatse jewe hari umungu twigeze gukundana. Turakundana ico gihe vraiment nari nkiriyo. Ni kuvuga yarakiriyo nari nkiriyo. Ntiwari bwasimba umugozi. Voilà. Urumva arambwira ngo bon arabinsaba ngo tubikore. Ndavuga ati ivyo bintu ntavyo narinzi. Sinarinzi ivyo ndiyumvira none ivyo jewe ndavyanka nyene ndavyanka kwa navuga ati no quand même ivyo bintu ntibikenewe sivyo. Rimwe wewe wumva yarabizi je ntavyo narinzi. Turabishwanirako erega tugashwana kandi hakama igihe tutavugana kubera ariko arabinsaba nabimwimye. Ndavuga ati bya bintu vyoba bikaze uko kose ku buryo umuntu dukundanye kandi tutavangana ntitwavangana n'uwo muntu dukundana vraiment neza dushobora kumara indwi yose tutavuganye ngo nuko nase kumuha ivyo bintu. Ivyo bintu vyoba bifise agaciro kangana gute? Ico gihe ntiwabitahura. Sinabitahura. Ariko ubu rero uramaze kubitahura yuko urya muhungu yari mukuri. Nabicaye ndiga ndamenya ibintu byinshi ndaganira n'abantu benshi. Mu ntango nababwiye yuko abagenzi banje jewe mfise n'abantu bubatse. Yes. Sivyo? Kandi apa y'abantu bubatse abantu jewe tugendana n'abantu bakuze mu mutwe. Sivyo? Nubwo ntaraja mu rugo ariko ndi so yuko uno munsi hariho urugo rumwe canke zibiri zubatse kubera jewe. Sivyo bavuga ngo ukuri kuvuga ubukuzi ni kuvuga ubukuzi. Jewe nagiye kubikora nko kubona yuko umengo bitabaye erega wa muntu turahebana biri seriye. Yego nawe cyuvaye nabwo ati bya bintu biri seriye kandi hano byari vyugariye nukuntu yagukunda sana. Ego kuvuga ngo yaja mu bandi. Oya ntiyaja mu bandi vraiment. Yazavuga ati nukuri niwe mfise. Mugabo kubera ko byatavye narinze nkavuga none turashwanye rimwe kabiri gatatu na byanse na dada jewe ivyo bintu ntubinjane mu bintu navyo shaka. Mugabo nkaraba igihe cyose turashwana igihe cyose tubonana nabi igihe cyose okay mu nyuma rero maze gukura niho rero nashatse kumenya ivyo bintu byari ivyo usanga la plupart ya ma relation menshi umuhungu n'umukobwa biba vyubakiye kuri ivyo bitagenze neza urugo rurasambuka bantu mwubatse mutubwize ukuri jewe ndase umuntu tuzinanye aheruka kwahuka kubera yasanze kidapanze neza. N'umuntu umugore w'umuntu. Yego yasanze uwo mugabo yasanze umugabo ati vraiment narihenze none wanagiriye aho ati nihanganye igihe kinini. Yasanze anyaruka. Donc abagore benshi barasufla ibintu mutazi avuga ati okay none je nzoja guca inyuma umugabo wanje gute nzobigenza gute agaca yemera bora twariho n'abantu bikinisha kandi bose abagore. Ego abagabo agasanga size niniya. C'est pas ça. Kuko utari kuratumbera ivyo ndiko ndakubwira ugasanga umugabo arikinisha kandi afise umugore wiwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo sometimes sex avant mariage irakenewe kugira umenye uvuga est-ce que uyu muntu ico gihe ntazonshiramwo envie yo kwikinisha kandi afise umugore nyene biragoye basha bo ni uyibaza zine
nibaza ko ari bya bintu nari navuze by'uko umwanya umwe ari byiza kuko umuntu mutwaranye muzinanyi uko biri kose bavuga ati uyu muntu nari ndamuzi hari abantu bon jewe ndemera Imana kandi ndakijijwe mugabo abantu benshi bakirijwe baranavana nabo abantu benshi tuvuga yuko bakijijwe ntituje kubavuga benshi ako si bose barasambana binyegeje sivyo mugabo abonye jewe nubahutse nkaza imbere ya kamera nkabivuga acagenda muri commentaire umusambanyi karuhariwe ni wewe ati iyo ndaya ni wewe ivyo bintu bizi gute kandi usanga nabikora 20 ufise ivyo bintu bizi gute vyo mu ngo by'abagabo bikinisha mugabo ugaca usanga ugasanga ni wabikora ahubwo no kukurusha wewe ahubwo rero twebwe twubahuka kubivuga nta nivyo mukora cyane ntavyo dukora cyane uzotinya abantu bahoze batabivuga ugasanga ubikora n'umushiri wawe wenyene canke na besto ariko ba besto hareka ko agerageza kurondera ko ubugenzi kugira ngo kubere besto nico gituma karumva ko ubikora na besto oya urumva ngerageje kugaruka aho hiwawe ivyo bintu vraiment birakenewe yuko twavuze tutexé mauvais ibintu vyose mubikoze nabi birabihabasha murahagana ni na vision yanyu murayitaye murahagana ubwo usanga umengo none naramaze kumumenye entre reka ndabatera inkuru dasi umugenzi ibintu byinshi tuvyigira ku bagenzi kandi abagenzi ntibaba bazi ko bakora twigisha ibintu byinshi ari marié arubatse arubahuka neza araza arambwira acari umujene araza arambwira ngo urumva ngo maze ngo 3 ans ngo ndabikora n'umugore wanje ngo nta wundi muntu ngo turabikora ngo urumva ngo ushaka kumva experience ngo menye ngo n'abandi bakobwa ukuntu bameze wewe nabikora cyane aho n'umukizwa wa mbere ahubwo jewe nzi niwe Yesu imbere agenda ajya imbere akaririmba mwema ishengero ryose ikaduza mwemu akuba erega narumiwe ndavuga okay sawa twavyumvise umaze kubikora n'umugore wawe gusa mwarihanganye mwese ni mwebwe mwabikoranye ego nivyo ariko urumva yuko ufise iyo mvi yo kuja hanze ngo kugira wumve n'abandi ukuntu bameze itandukaniro ndamubwira hewe okay niyo vyumva wige nico kimwe ahubwo bivana n'umuntu tu none nawe waci ugenda uramwereka ati umviriza nico kimwe na oya kare cyane kubikora ahubwo iyo numva narumiwe kwa navuga ati done ni gute wowe udajufite ibintu biri gratuit urumva ko jewe cyangwa undi mukobwa azoza kukwemerera yuko ugenda kubima ivyugira utamu high note we kandi ikindi nacu niyo vyumviza ahubwo nababaje usanga uwo mugore wiwe ari nawe yoba yamuciye ku bwa mbere aho igitangaje amwumvirije urumva bizohera kumwumviriza canke azoca bigira ubuzima azoca bandanya akora ako kazi nyene avuga ati ubu so kumviriza gusa ntashinze n'imizi bon ugiye kumviriza nyene ukaryoherwa urasubirayo none akamaro ko guhonja ivoka naka sanga kurigura niyo mpamvu hari abashuga daddy rero kandi urikunze uca utera n'igiti cyayo wiko aho uravuga ati yo kugira ngo irivoka nze kwa mendaliro nka misi yo ushobora guhonja ivoka ugasanga ntirigoshoka ari he oya mugabo utegereza guhonja irindi iyo usanze iyo atari ivoka niyo mpamvu razoguma honja nico gituma razoguma agenda partout ntazoruhuka ni ibintu bigoye vraiment ni ibintu bigoye nukuri nasanze urugo bw'abantu babiri kubakwa n'Imana ntuzovuge ngo urumva ngo kubera ngo twabikoze mu inshuro nyinshi ngo tutaragira mariage ngo urugo rwacu ntuzogenda neza ninde akubesha ushobora kuja kubana waramwimye warifashe uramwima sivyo mushitsi we hariya urugo rwanyu rukabubuyi rukabapfana cyangwa ukaba waramuhaye ukamuha
wewe waruzi ngo uri kumwima ngo kugira ngo ntazoguhage ngo kugira ntazoguhage ngo urumva ngo tubikoze cyane ngo tutaragira mariage ngo yohava ngo ampaga ngo atagira iki tutexeye mauvais no mu rugo mubanye umuha mu gitondo saa sita no mwijoro araguhaga simbojije abubakanye ngo ntimuhane oya gusa ivyo sivyo vyotuma ngo mutabikora ngo nuko mutaragira mariage jewe mbwira abantu ntimurenze urugero bazi kandi mwibuke kwikingira ntimuje kuvyara ejo urabizi ntushobora kugenda kuri katedrale baragutuma ku mashengero yose baragutuma ko wipimisha turako atandufise nibahizagira umuntu afise inda bihande muca mucikirano ko iki mwagiye guterana mada motife ngo invitation zasohotse ngo turashobora kubikora ko twishakiye mugaca muca guterana mada hama bigaje batera stress kuja mu rushengero kubera iki umwe afise inda jerekana kubaze kino kibazo shaka ntondekere bino bintu bitatu ikiza kwisonga igikurikira n'igihereza iyo abantu babanye baba bakeneye kurondoka bakaronka imvyaro canke ica kabiri baba bakeneye guhuza ibitsina hama ica gatatu baba bakeneye gushira hamwe kugira bungurana ubwenge hama batera imbere igitangura nikihe cya kabiri nikihe cya gatatu nikihe menyishura wavuze icambere ko ari gukora amaraporo hariho gukora rapport sexuel hariho no kurondoka cyangwa gufonda hariho no kugira hamwe mu kubakana kugira mwishire hamwe hama mwiteze imbere muri kumwe aha je nibaza ko icambere cyose umuntu ugiye gire mariage aba ari mature aba ari umuntu akuze icambere yabonye ko akuze akeneye famille cyo icambere kugira ubumwe ica kabiri abakeneye kitu abashaka kitu kivuge none icyo kintu cyari sex umukobwa cyangwa umuhungu abafisi ata akomeye ababikeneye abashaka moya mbiri ababishaka bro aho nye mukobwa asageze mu bigero ndaza aho yirarana aragaragurika kubera iki ntawe afisa mugaragura no muhungu nuko nye gutera imbere biza ubwanyuma oya nivyo erega nta muntu wabona atagira mariage urashobora gutera imbere atamugabo afise nivyo mugabo urumva akuze avuga ati je ntegezogira niki famille numva ndagira n'umugore wanje ubwo kabira ako kantu ka ariko abagabo benshi bavuga yuko iyo wubakanye n'umugore hari uburyo udasubira gusesagura amafaranga nkuko waromeze uri umujene bikaca bituma musevinga hama mukagera kure bitandukanye cyane iyo uri umujene usanga ari ibintu vyo kwenjoyinga abahungu benshi usanga baja mu bakobwa rega ntibamwita umugore deja bamwita umufasha we ivyo uvuze nibaza ko biva ku muntu kubera ko jewe nintamenya gukoresha neza amafaranga yiwanje jewe nkorera nzogenda kumenya kujeha y'umugabo nayi wanje yarananiye nayo wanje byaranani nsesagura amafaranga yiwanje ayo umugabo niyo azonyorohera nawe uri umugabo wowe byarakunani utararonka umugore byarakunaniye wowe nyene kwipanga ku murongo uvuga ati amafaranga akora iki aya nayo akora iki wibaze yuko umugore wawe niyaza azobikora 100% nkuko wowe wari kuvyikorera hari abagabo bateye imbere kubera bubatse batarubaka bitari ngaha anyewe wowe none nta kintu na kimwe utarashobora uri umwe ni umutwe w'umutigira inama iyo umaze kuronka umufasha uragira stabilité we waba umukobwa yaba umugabo ama responsabilité chambere ariyongera ica kabiri naco mind irahinduka kuko deja tiete seul mais vous êtes à deux muri babiri kuba babiri urega murashobora kuba muri babiri mugabo uri umwe uri umwe Nigeda babwire sivyo ivyo muri ko muravuga sindavyanse ariko bivana n'umufasha ufise ashobora kubura umugabo uvuga ati jewe nkeneye umugore amfasha kugira gestion ibintu vy'iwanje utunzi bw'iwanje umugore akazi hakuguteza imbere akaba ari ubwo ayasesagura no hajya urugo guba ku mugore murabizi
ubusha itunga busha umugore ego niyo mpamvu bavuga ko ubusha itunga busha umugore rero wewe ivyo bintu byose kugira bigenda uko bivana n'umugore warondeye hama jewe reka ngire ko kubyo wari watubajije ko biri kose worongora umugore ngo kugira ngo mukore cyane mutere imbere cyambere utiye mature kurongora kugira mufonde birabivanye n'umwe wese ico yipfuza haraba bipfuriza muri ico kintu baba bibona ko umugore okay Imana ikora ivyayo umugore aritavye Imana ntosubira gutera imbere no cyane muri aho kandi ntosubira gutera imbere no ntivuze ko udasubira gutera imbere ahubwo murafashanya n'ivyo ego irevre mugabo jewe nama mvuga yuko misi yose bijya bintu birakenewe kandi birubaka urugo neza vraiment mu gihe mubikora neza sex nitangura sex mubikora neza nico kintu ca mbere gitanga amahoro mu rugo kubikora neza uvuze ati sex mubikora neza sex ikozwe neza ikorwa gute tubwire nyine twige none ko twagize imana bakwe okay kubaronka wewe d'après toi nta musi urabikora ukavuga ati no musi ndabikoze neza ni kujya nyene nta bindi n'abandi bose nuko nyene sex ikozwe neza ivana n'umuntu c'est tout rien que ça oya shaho nibyo nibyo Mario none wewe oya hari uburyo ushobora gusanga ico nzi cyo uramaze kubikora hariho experience ubizi hehe gamara reka ndakuvugire ico nzi cyo uramaze kubikora wewe Mario ntuza kudushira imbere ya kamera ngo tuvugishe ibintu nta mabosho bire uramaze kubikora kandi none baradukurikirana baza kubavara bibaza ngo ubu yadusize imbere ya kamera ko tuvuga ibintu by'abubatse tutarubaka kugira batubone nawe reka ndagusubireko wowe uramaze kubikora rero kujya kuntu wabikoze ukumva birakuryoheye ni nk'urya nyene hariho uwakubihiye n'uwakuryohera uye nyene ganire ko minyone avura nyambikibara nashobotse minyone reka tubesha dore uwo mwisinga hari ikintu bita experience mu bintu experience ni ikintu bita knowledge ikintu kuba gifise ko ubumenyi ukaba utaragikora urumva ukaba utaragikora cyane cyangwa ukaba utaranagikora gusa ugasanga hari ubumenyi wagiye urumva ahantu runaka nko kuba sexologue cyane ku baganga basanzwe ndashaka utubwire rero Gina bivanye na experience cyane na knowledge ikintu cyambere cyo navuga nta muntu n'umwe yigeragira experience mu gukora imibonano mpuzabitsina biguma ari bishasha uko uhuye n'umuntu muhura ari ibindi bintu bishasha sivyo niba jewe uzokora aha nkumva ni bon ukavuga ndanose experience abakobwa bose rero bose bakoze aha ni sawa no ejo uzohura na minyone umukore ku gutwi canke ku jisho bibe bishasha kuri wewe kandi donc rero umuntu aguma yiga hari umuntu twigeze kuyaga umugore yubatse ambwira ati jewe imyaka 20 maze mbana n'umugabo tumaze imyaka 20 twaravyaye umva imyaka 20 ni myinshi ati ni rya mbere umugabo wanje yabinkoreye nkaheza ati sinari bwumve ingene bimera okay iyo myaka 20 bayimaze bari mu biki nukuvuga ko ushobora kubibaza ngo urabizi kumvuga usanga ntabyutse uri nul uhuye n'uwundi muntu ahubwo bavuga ati okay je rero bwa wundi nahora nibaza ngo ndazi ibintu none nsanze oya gusa ndaho ndasame gusa hari abantu bavuga yuko iyo umukobwa cyangwa umugore ahejeje uko babiri kose ngo ibintu biba byagenze neza niko mpora numva ndashaka utubwire mbaye umusexologue rero je nakubwiye ati ushobora kubisiguramo ubivanye n'ivyo wumvise urumva canke n'ubumenyi ufise ubumenyi nakuye jewe ntanteza abantu wahawe n'ubuzima ubuzima wavyumvise
oya ni ubumenyi wahawe n'ubuzima hari ego wavuze ati hari umuntu ushaka gukora ku gutwi ugasanga umujanye muri mudu ni bien n'undi ushobora gukora mu jisho iki ariko hari amaparti usanga ahurigwako n'abantu benshi mu jisho arumva hari amaparti usanga ahurigwako n'abantu benshi ugasanga iyo parti la majorité y'abakobwa iratuma baja muri mudu ndashaka kutubwira okay reka nishure ico kibazo sivyo kandi vraiment ego ndagerageza bon jewe novuga yuko ivyo utegerezwa kubimenya avant yuko mubana n'umuntu okay bica bigaruka rero hahandi ha sexe avant mariage ukamenya uti umusheri wanje ameze uko kugira aryoherwe canke kugira heze ndabikora uko sivyo wala aho nyene rero ni hahandi muca mubana muzinanye yes yandi muca mubana muzinanye nahandi ikintu kimwe ico kintu mvuze cyo kutegereza kubanza kumumenya abantu bose ntibaheza kumwe kandi ntibari faible ku maparti amwe hari uri faible aho bavuze ngo mukoze mu ji izana rero gombe hari umuntu nigeze kumva ikiganiro abana nibaza ko nakira mugabo je nibaza ko ukwiye kumenya umuntu wawe ingene ameze haba amaze kumenya ingene ameze mugakorana muzinanye kandi ku munsi yes kandi mukanavuga muti ejo tuzobikora gutya uno munsi turabikora gutya kubyo muza muriga ni mwige icara mwige murabire akarorero okay ngomba justifier impamvu sexe avant mariage bikenewe erega tuvuze sexe avant mariage tuvuze ngo mubikore kuva kwa mbere gushika ku wundi wa mbere ngo gushika mugize mariage ya sivyo tuvuze ariko kame mukabuze iti okay rero urumva sheri wanje rero bimeze uko jewe niba nifuza umuntu azomara amasaha 2 nkaca sanga wa wundi ni nkoko nkuko bahora babivuga sivyo urumva yuko uzogenda kwitamo iyo piège ngo ugiye kubana n'umuntu uzi neza yuko utazoryoherwa ubwo rugo niho hahandi nituko tudushora abantu mu busambanyi bikora abantu bageze sivyo mugabo umenye yuko n'uburi ku munwa burakoroka kandi c'est mieux yuko uja kubana n'umuntu umuzi yo hamwe ikindi naco kwico kintu we hari igihe uno musi binanirana ejo bikananirana ukacumana ngo ni muzigo buzima ariko ngego nkantu muri hamwe nka famille nibaza ko mukwiye kuvyumvikana ko mukavugana muti twebwe tuvyige basi okay gusanga nk'umugore n'umugore watwatavya atahora baravyiga ibaze wewe huye n'umukobwa yahuye n'abagabo benshi afise experience wewe urabibona ingene yabigukoreye utwaye umukobwa atarabikora none bibaza ko abantu bazokwagitinga kumwe bisaba kumwigisha bisaba kumwigisha bibaye ngombwa uramwigisha mbere gose ukavuga uti aba umuntu ntavyazi reka ndamwiga uri yo kuvuga ngo reka nsambure canke nje hanze ahubwo wewe ni wiforomera umuntu wawe dutera mwiforomere dusozera minyone tubwire nk'ubuntu nka butatu ushobora guforoma nk'umukobwa ugasanga bigenda neza okay icambere uri umuhungu urazi ingene urazi ibyo ushaka aho ndavuga iki ndavuga urazi nimba warabikoze nawe kugira ngo ube umu expert nuko wagize experience quelque part nuko wabikoze nani nimba warabonye umukobwa yarabigukoreye ukuntu kumva niho sawa niho ibintu bimeze neza we mubwire tigira gutya hari ngo umukobwa yabonye indirimbo umugabo yabonye indirimbo yantoze ngo akinyuma ya Bruce Melody mwabwiye ngo utagize kurya Shadibu yaragize like ntumbaze ngene yaragize nani niba ushaka bikora mwigisha nasi umugore wawe mushije mu cumba mushije kuri tanga umwigisha hama ikindi naco nibaza ko akwiye kubikiganira imbere ko mubiba ntabe avuye muri stress mu isoko
abakiriya bamutesheje umutwe canke yivire ku kazi abantu zo bamutesheje umutwe wewe ngo ushuze umusimbire ko ngaho onye mutegure none mabwire nyene musohokane mu tuntu twiza none wowe nyene nawe urabyumva hamigira gatatu naco nimuganire ku byaheze like bitagenze neza ubwo nimba bitagenze neza ejo turashobora kubikoresha gutya ibyo bintu ushobora kubaka urugo rukaryoha muri ivyo bintu ariko ibindi byo ni byinshi niko kumenyana nibaza ko tubimara merci sana ntitwevuga tubimare iyi ni debat dukoze ijya mbere iyi debat tuza turayibashikiriza ukunyene ariko nizo bijanye ni na kino kiganiro cy'uyu munsi ejo tuzobahindurira tuzoguma tubahindurira tubazanira bishasha reka nizere ko kino kiganiro cyabashimishije mwebwe muri nkomara dukurikirana hama ndashaka ko mwosezera abakunzi banyu kuko baranabakunda cyane jewe ico nosezera mvuga bantu bashobora kuba mudusumba canke mufise experience mu ngo zanyu mukagira ubwoba ati abo ba jeune ni ahantu tuzumva muri commentaire ngo generation ngo yikigiye vraiment ngo bose ngo barapfuye ngo barabaye nabi ngo mu mitwe ngo no kuri kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze sivyo abanje kujajinga voilà hakubashaka parti kamwe twavuze ibintu bitwa important akaja gatora gashira ku marezo sosiyo yiwe bamwe postinga basi muco mu bahana link turabasaba ico nshima nuko ivyo tuvuze vyose namwe murabizi kandi mubibayemwo murabizi niba utarabikora warumvise umugenzi yabikoze niba utaragushikira warumvise umugenzi nimudutera amabuye tuvuze ibintu bibaho kandi bizwi kandi nibisigura ngo tuje kubivuga ko tubikora voilà umuganga arashobora kukubwira okay umva rero urwaye cancer ifata gutya uvyifatamo gutya witwara gutya mugabo wewe ntayagwaye ndashobora kukubwira ingene wifata cyangwa akakuvura akakubwira n'imiti wofata ugira ukire ariko ntavyazi we ntayaragwara niyumva ntazi ngo ubabare bumera gutya so rero mutwihanganire ko twakomerekeje amakuru babaye desu naho ko ashobora kuba bibaza ati ibyo bintu minyone arashobora kuza imbere ya kamera akabivuga abaye desu mwihangane sivyo ariko twavuze ukuri kandi ukuri gihe cyose kwa makuru abaza kumva merci beaucoup ndabashimiye cyane minyo jewe reka ndababwire je ndangiza ni 1 minute ukuri ni kuvuga ukuzi kuko Jinene yavuze ni kuvuga ukuze kuvuga ukuzi rero ibyo twavuze twaravyumvise twarabibonye twarabibayemo akantu uvuze ko umuganga ntakwandikira imiti sero y'ivyo amaze ku experiment mu ngwara canke mu bikini bikavuga ivyo yize rero nakora ibyo twabonye ivyo rero guys ntimuze bihagarare ko cyane ngo mushaga party kamwe ngo mukarunke hirya no hino umvize ikiganiro cyo mfize ubwoba je mwarampahamuye rero mugerageze ibyo twavuze mu vyumve kandi bibafashe amen yesahimbaza entre temps une autre chose mwibuke kwikingira